mushire umutima kubiri hejuru, nta kindi gikwiriye. Mumaze kunyegeza ubugingo bwanyu muri Yesu, mumaze kwakira Yesu akababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, nta kindi kiba gisigaye no gushira umutima kubiri hejuru, ntimuyishire ku byo mw'isi. Kuko nitwashira umutima ku byo mw'isi, ibyo mw'isi birashira. Yesu niwe yavuze ngo iyi si kirashirana n'ibyifuzo byayo, iyi si kirashirana n'ibirimwo, burya ibi dufise ni by'akanya gato. Hari igihe dupfa tukabisiga cyangwa ivyo nyene bikadusiga bikagenda bikaduca mu myanya y'intoke, ugasanga uwari afise ibintu aracariho mugabo ntavyo afise. Ibi bintu byo mw'isi ntibiba ari byo dushira ku mutima. Kuyiri hejuru canke kubiri hejuru aba ari byo dushira ku mutima. Mu yandi majambo bisigura yuko mu byo dukora buri munsi Imana ikwiye gufata ikibanza ca mbere, tukayigira priorite. Imana akaba ari prioritaire mu byo dukora ku munsi ku munsi. Aho rero niho tuzoba tuyishize ku mutima. Ni ikintu ca mbere navuze, ntumuntu umushize ku mutima ni waba ari uwa mbere muri wewe. Ikintu ushize ku mutima nico kiba ari ca mbere kandi kiba ari cy'agaciro, kandi n'uwo muntu umushize ku mutima aba ari uw'agaciro kuri wewe, naho abandi batovyemera, naho abandi batovyakira, ntibamufate nk'uw'agaciro, ariko umuntu ushize ku mutima aba ari uw'agaciro mu bugingo bwawe. N'ikintu ushize ku mutima kiba ari icy'agaciro mu bugingo bwawe. Nama ndabira ku zahabu. Izahabu ni y'agaciro. Nta muntu n'umwe afise izahabu atayishira ku mutima. Ikintu cy'agaciro umuntu aragishira ku mutima. Burya ubwami bwo mwijuru n'ubw'agaciro. Imana yacu iba muri ubwo bwami, ganje muri ubwo bwami, ni y'agaciro. Dukwiye kuyishira ku mutima. Nivyo Paulo yari karahanura ab'Ikolosayi, mushire umutima kubiri hejuru, mushire umutima kuri ubwo bwami, mushire umutima kuri iyo Mana iganje muri ubwo bwami bwo mwijuru. Nimuyishire ku byo hasi. Ibyo hasi birahera, ibyo mw'isi birahera, ariko ibyo mwijuru ni iby'ibihe bidashira. Turi kuranyumviriza, nagira ndagusabe shira umutima ku byo hejuru. Sinzi ibyo ushize ku mutima. Ushobora kuba ushize umutima ku modoka yawe, ariko nagira ndakubwire ngo gishobora gupfa cyangwa ikagira accident mukanajana cyangwa ikijana, mugabo ntugire icyo ukuyemo. Ushobora gushira umutima ku nzu yawe, inzu ikabomoka ikagururwa n'umuyaga cyangwa ikabomoka. Ushobora gushira umutima ku mwana wawe, uwo mwana akaguca mu myanya y'intoke. Ushobora gushira umutima ku mugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umufiance wawe, sindabizi, ariko uwo ashobora kuguca mu myanya y'intoke. Ariko hariho udashobora kuduca mu myanya y'intoke, ahoraho azokwamaha ibihe byose, ni Imana Data wa twese. Uwo tumushire ku mutima, ku murango no mwijoro. Uwo tumushire ku mutima, tuzokuramwo inyungu, bizotubera inyungu.